Trent Alexander-Arnold nayo nizana novuga ngo sanzwe rikinira no equipe itwa Madrid ariko kandi kaba rino mu mvune kuno munsi ngo uno munsi Trent Alexander-Arnold hari amakipe ariko aramurondera atandukanye n'ari mu mvune cyane cyane mu ngwino novuga mu gihugu cy'Ubwongereza harimo equipe itwa Manchester United, equipe ya Manchester City hamwe na equipe itwa Newcastle ubu ariko baramurondera. Ariko equipe iri imbere y'izindi zose ngo ni Manchester United yo yiteguye gutanga miliyoni 40 z'amayero kugira ngo bazane no mukinyi wo ku mpande wa equipe itwa Madrid. Ntabwo niyumvira nti inyuma yo kuba twumva izina rya Trent Alexander-Arnold muri equipe itwa Liverpool akaza muri equipe itwa Madrid ariko akazagira akabazo k'imvune buri munsi ubwo cyo 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 kumva Trent Alexander-Arnold ashiye kuba ajya muri equipe nka Manchester United, Manchester City, izo miliyoni 40 zozo mu gihe zitanga muri equipe itwa Madrid. Real Madrid yosha kuza ku inazaki yo bari business kuri umugabo bita Trent kuko bamuronkiye ubuntu cyo ni cyambere ni mukinyi bigaragara ko nawe amagara karamworohereza ko mukinyi karagira imvune nyinshi cyane zisandukanye kandi buri equipe ntiyifuza kumitunga mukinyi agira izo mvune barose equipe ishira kuza kumugura amafaranga ngara nkuko miliyoni 40 meshi kuri Trent imyaka ni 29 26 ndiko baradutunga kuko 27 ni yageze kubu n'umukinyi maze kwagira iyo myaka isa nk'iyegeye imbere muga atari myinshi cyane ko nitiro ko asigaje nka sezo zitandukanye kiri umupira go hejuru kumurekura kagenda n'ikintu atari kiza kuja kurondera undi mukinyi ku isoko byo bikomeye ariko kurundi ruhande ni business kuri Trent ku miliyoni 40 kuri equipe ya Madrid ni amafaranga asa nk'afadika mugabo n'uki tujana muri gwa rugero kurambeka equipe ya Madrid yo gipozi kuri umugabo bita Trent Alexander-Arnold. Mbega Trent Alexander-Arnold nta bushobozi afise bwo kuza guha ibintu byiza equipe ya Madrid kuko nizera kwijana kwijana kusha kondera izina Trent Alexander-Arnold ku isoko cyangwa undi mukinyi asa nkaho yoza utangagiza muri equipe ya Madrid ntari munsi ya 60-50 kora bakarira tsaguzwe 50 kuri ngo azabura equipe ya Madrid. Rero kucyugurisha Trent Alexander-Arnold ngo nuko ari question ibibazo by'imvune ngo gikonde wundi ngo urindire kuza kurondera undi mukinyi cyangwa wizere muri mwizina bita Dani Carvajal n'umugabo bita Raul Asensio ni kibazo gikomeye cyane kuri equipe ya Madrid. Nizere ko aramaruma cyangwa icyo no kwita urukurukuru batosha kumurikura kuba murekuye bari shwataniza kuri equipe ariko n'ubundi style bashaka kubona ati n'umugabo magara ntiyifashe neza reka tumurekura agende ko tubona ko tumubyaza umusaruro ibyo twamiteze ko ariko ari hamwe n'umugabo bita Trent Alexander-Arnold yogira amagara meza akakomera ntayo bamukiye bagira ibibazo by'imvune twarabonye ko umukinyi w'igitangaza umukinyi mwiza rekanye muri equipe ya Liverpool sense yakinye muri equipe imyaka irenga 20 ku myaka 20 muri academy rero muri equipe nkuru yakinye nka zirenga nka 6 zirega kuri ndwi ubona ko umukinyi yatanze byiza muri equipe bigaragara ko rero n'ubundi ati ari umukinyi arushi yakinye inkino nyinshi muri equipe ya Liverpool Premier League barabizi ko ari champion ikomeye ku mugane ya mbere ku isi champion imwe nguvu nyinshi champion akina no ati ibikombe byinshi akinira FA Cup akina Carabao Cup akina Premier League kongera ko Champions League usanga rero equipe ari umukinyi yarushe cyane mu buryo budasubikana yatitire indiscutable muri equipe ya Liverpool rero no kumurindira kumupatienta akaruhuka nuko tumubiri wiwe ukaba ari fresh hama nuko akazoka mu kibuga ameze neza ariko kumushira kuja guhita mushaka ku isoko jembo naco bari twatariza kuri equipe ya Madrid ariko business ni business babazi yo korakora nk'umugwi mukuru bazoro kibereye ariko kubona rwanje mbona ko gusohora n'umugabo witwa Trent Alexander-Arnold nico ari kintu cyiza kuri equipe kwizerera muri Carvajal n'imyaka afise no kwizera muri Raul Asensio n'ikibazo cyo kujya ku isoko ndi mukinyi nka nimero 2 ntiyo bari mu nka munsi y'imene 50. Houston Trent Alexander-Arnold inyuma yo kuba maze umwanya muto cyane akaronderwa arondera equipe itwa Madrid kamuronka kandi namukeneye asho kubaza muri equipe hacagira n'imvune byaragaga ko nashaka no gutwaza Alonso hari kuno yerekanye ko atari muri plan z'uko warige twasanga rimwe na rimwe Trent Alexander-Arnold atangwe mu kibuga ejo ugasanga Dani Carvajal uvuga ngo yari umukinyi atebwabone ko gutora kibanza cy'abakintu vuba batetereye muri equipe itwa Madrid uno munsi ari mu mvune ari kumwe kandi na mugenzi we Dani Carvajal ariko equipe zitandukanye Manchester United, Newcastle na Manchester City zozo ngo zirifuza kuzana izina ryande rya Trent Alexander-Arnold. Manchester United yo nivuga ngo
tubaza gutanga miliyoni 40 z'amafaranga y'amayero kugira ngo ashobore kwikaraza cuba cyo gihe cyo gushobora gusubira mu Bwongereza kwiza rya Tender Road. Mbega Real Madrid yo yireza ko yemera gutanga iba mayere manuvuga y'imyaka 60 kandi baba bamuze bamukeneye kuri uno munsi. Novuga ati Real Madrid barakeneye umukinyi akina ku biharuro bibiri ko Dani Carvajal wewe asa n'utari hari yari hatariho kubera yuko imyaka ikera na murega hariya nta sezo zibiri asigaje gukina mu mugwa Real Madrid kana se na ibintu by'imvune byanamutangwe kumwibasira hariya biba bigoye cyane kuzobona ubufasha bwa Dani Carvajal mu mugwa Real Madrid. Real Madrid barakeneye nimero zibiri baragize amahirwe baronka Trent Alexander-Arnold bamuronka ku buntu avuye muri Liverpool. Ntiyumva Wegere mikro wegere mikro nka bimwe tuba dukunda kuvuga ngo twegere mikro abantu baba gitangwa ati egera mikro nawe yego titukumve neza ego ubu nibaza ko ari sawa ariko ni sawa baneza barugeze rero Real Madrid baranatomboye baronka Trent Alexander-Arnold umwana akiri muto cyane ashobora kwakina ku bijya biharo bibiri ariko imana mbi canke tombora mbi nuko yaje kwisanga muri tactique za Xabi Alonso biko biramugora cyane ukuntu ashobora kuyitora ariko aritora nkuko byari bitegerejwe canke ko byategekanya kare kanatsinda buri mukinyi wese ashobora kuba mwiza kuri poste ariko bivanye n'uburyo akinishijwemo bivanye n'uburyo we style we ubwiwa kinamo. Trent Alexander-Arnold uri mukinyi w'ibiharuro wa nimero 2 ariko Trent Alexander-Arnold yatwaye ubwo bushimwe nyene kandi bwinshi butandukanye muri Premier League ndetse no ku mugabane wa Buraya reka kina ka nimero 2 ariko uburyo akinamo akina mu buryo bumwe na Dani Carvajal afise karite ziwe zamufashije kwitwa umukinyi mwiza ariko na Dani Carvajal afite n'izindi karite ziwe zidasa nyene no Trent Alexander-Arnold kandi bakina kuri post imwe nawe nyene zamufashije kwitwa umukinyi mwiza. Rero za karite za Trent Alexander-Arnold hari ukuntu zitako ziritora muri tactique z'umumenyereza Xabi Alonso biza gutuma ubona nkaho umengo harageze n'igihe nabwo ati Real Madrid kuyabaza ne Trent bashase umusubizi wa Dani Carvajal kuko batako baramubona mu gihe kirekire cyane cya Real Madrid kandi kanatsinda byari bibonekana byari bigaragara neza ko nibaronka Trent Alexander-Arnold biyumvira mu bijanye n'ibyo gutandukana na Dani Carvajal umusaza hari w'imyaka amaze gushika muri 30 reko ranyo ariko mu nyuma byagiye guhinduka nyuma gushika kwa Trent biza kugaragara yuko urugero rwiwe ruri hasi muri tactique z'umumenyereza tuza kubona wa Dani Carvajal atangwe kuzana nakinishwa n'imbere ya Trent Alexander-Arnold kandi ari ngaho gatebe ari ngaho atagwaye atamvuna rimwe ariko haza gukosha Dani Carvajal kubera ko yamaze kubona yuko uri karifi arafitinga muri tactique ziwe ari Carvajal gusumba Trent. Rero kumwikura Trent Alexander-Arnold muri Real Madrid yego birashoboka kubera yuko hari ukuntu n'umwanya wiwe atari kirenga mu mugwa Real Madrid kandi hari ukuntu n'ubwo umwanya uza kuboneka atari karitora muri tactique z'umumenyereza ariko nubwo byoshika bakamwikura Trent Real Madrid barakeneye umukinya aca ku biharuro bibiri ko Dani Carvajal sumukinya hari aradahari kare kanatsinda ibice byinshi kwijana si hari kuko aranashaje arakuze hariya. Rero kwica udafite undi mukinya aca kuri rya poste kiragoye cyane ku mugwa Real Madrid sini badasida kumwikura Trent bazo bamwikuye kubera yuko atari karitora muri tactique za Xabi ariko ubwiza Trent ari nabwo ubwo bwiza bateka bamubonamo nibwo ndavuga Pepe Guardiola karamubonamo butuma yamwifuza mu mugwa wasi ni City n'indi head Man yo na Man yo iramwifuza na Man yo niyo iri hejuru gusuma izindi mugana Manchester mu na Newcastle ubwo bwiza batamubonamo muri Real Madrid nibwo bwiza nyene muri Man yo ko bamubonamo babona yuko ashobora kuza kanabafasha mu mugwa wabo wa Manchester United nibwo bwiza ko arabona no muri Newcastle. Rero kumbure rero karite za Trent hari ukuntu bazibona neza na neza muri tactique za Newcastle muri tactique za Man U muri tactique za City ariko batariko barazibona muri tactique za Real Madrid. Rero kumwikura Real Madrid bashaka kumwikura ku bwiyomvo bateko barabona karite ziwe zifitinga muri tactique z'umugwa Real Madrid ariko nuko bo mwikura uko bigenze kose Real Madrid barakeneye umukinyi ubiharu aca ku biharu bibiri